nje kwiyandikisha ko ndi umurundi kandi nkwije bisabwa n'amategeko kugira ubwo burenganzira nze ndaburangure. Iki ni cambere kandi ndobwira n'umurundi wese abirekurwa n'amategeko kuko ico gihugu ayo gikora. Ariko rero nkagira ico mvuze ndavye ingene biriko biragenda n'ingene ibintu byifashe mu gihugu. Bwa mbere hoho hari ingendo zaduka turiko turumva ngo abantu ngo ntibashobora kuja ahantu bashobora kugira uburenganzira kubera batiyandikishije. Bwa mbere hoho ivyo nta mategeko abirekura, aba bariko barabikora no kurenga amategeko kandi nta mutegetsi wo hejuru aravyemanga ngo twumva bivuga. Urumva naho ni aba babirekura urumva ni bya bintu bica byerekana ko mu Burundi hari ikibazo tugifise, aho ibintu bikorwa hasi mbwa mutegetsi ata mutegetsi numwe avyemanga ngo aze ngo abivuge. Umushikiranganje bino hari agatuca nk'ubundi azavuga tuti ibintu bimeze gutya, kuvuga ngo ahantu hinjira ngo ahantu ugira iki, ibyo nibikitwerekana yuko tukiri inyuma mu bijanye n'intwaro rusange n'uburenganzira bwa muntu. Hanyuma ica gatatu nuko umuntu atoza gutora gusa, harageze hano abarundi baza barakanura bakavuga bati mbega dutorera iki, abo dutora barakora ibyo bategeza kurangura. Abarundi bagahaguruka bakavuga bati ibyo tubatorera muri ko murabidukorera, kuko uravye igihugu kigeze ubu twe tuvuga tuti twotera kamo n'indongozi ntizume ziyumvira gutorwa gusa. Urabona igihugu aho kigeze, ingwane kirimwo mu by'ubutunzi, indongozi zo zibibazwa ntizumvire amatora ngo natowe. Tubabwira tuti zingwane none muri ko muzidukuramo gute, uko dutora hari ico rero mujejwe. Rero ibyo nubwo n'ubutumwa abantu bariko barabaha, twebwe rero tugasubira tugahagara tukavuga tuti amatora nabe mugabo abo batogwa bumva ico bajejwe. Umukuru w'igihugu arasemerera ngo indongozi zinizi ngo ntizingo zigenza nabi zigira gute, ibintu by'ibiturire bidahera, ubutunzi bw'igihugu busahugwa, abantu ntibahanwe, tukaja mu ngorane zo turimwo, amahera agacibuga asanga yasahu, ibintu byose atacamira. Naho rero abantu bavuga bati ntitubatora gusa mugabo hari ico mujejwe. Yunginda abantu bafise ngo ndatowe nje kwitunganiriza ivyanje ntunge niba atacamira, nibaza ko iyo ngendo ikwiye guhinduka. Kandi rero ngatera kamo umutogwa mukuru aba yaratowe n'umukuru w'igihugu, amico yatorewe kuko abafise icasumbya abandi, agarageze aho kajagari kubusuma no kwigenza nabi gahagarare mu gihugu. Kumbure n'abarundi rero boza barumva ingene amatora abafitira akamaro, nuguha abantu uburongozi mugabo ataco bagukoreye. Urumva yuko ca gikorwa nawe uca wumva ko kiba igihugu yumvira ati none n'igikorwa kinzanira iki mu mahinduka mu buzima bwanje bwa misi yose. Ico kiringo bocongereza baravye aho igihugu kigeze, kuko urabona naha abarundi ubona bagira gute, ibibahanze ni vyinshi. Uravye ubuzima ingene bugoye, ibibahanze ni vyinshi, kubaho ku munsi, zingwano usanga hirya no hino, ibitoro kwiyunguruza, ivyose, amazi, amatara, iki. Ubuzima mu Burundi urumva bokongereza ico kiringo, hama abantu bagaheza bakaronka umwanya ukwiye bakitaba, bagaheza bakaza kubirangura, kuko na leta itegeza kuvyumva yuko ibigo y'abarundi nabyo ntivyari nabiki. Nibo bongerereza ikiringo hanyuma ibintu bibandanye.